Ego birababaje cyane ni hamwe nyine kuko nk'ubu ikindi nuko hariho nk'ubu mwene gihugu yarayapfuye umudandaza yaraye apfuye aho ibintu bye byahiye abona ashaka kwita mu muriro hanyuma baramukurayo mugabo bamushikanye kwa muganga cyari Imana. Kore sana. Ariko mugabo nta yandi masanganya yoba yibonekeje inyuma y'iri. Hari abantu bagonze mu ijoro, hari imodoka zahiye ziko ziragerageza gufatira ibintu. Ese nuko ubu isoko yose ya Ngozi bisa nkuko nyene yahiye kuko nta hadasubiye kubakwa yabaye nk'ibujumbura. Mbo cyo dusaba leta nuko urabona ko muri iki gihe harahiye amasara atari make. Nuko ikibabaje cyane nuko abadandaza twari twarasabye yuko twoterateranya amahera hakagwa kizimyamoto y'isoko mugabo abagize intwaro baravyanga. Baravyanse bavyase ngo kubera kare mu twari twahiriye ku nkuru navuga ngo yo mu isoko yo ngaho ingozi noko rero kugeza kuri kano kanya n'ubu isoko idarashobora kuzima umva kari ibintu bibabaje gose. So ku nzira za telefone turi kumwe no mu masanzwe ari ngamwe kisaga ca Ngozi. Amahoro y'Imana bane nawe umeze neza? Ciao. Oya sinovuga ngo ndameze neza no bambeshe. Ariko cyambere karibu mu kiganiro menshi kuri Buja TV Canal Plus turi live ndico kumeno kuri Star Time. Cyambere mwo kwidondora bariko baradukurikirana. Eko. Nkaba nitwa Chatrak nkaba umwe mu bakorera mu isoko ya Ngozi. Cyambere reka tubanze tubahoze kuko ni nkuru y'umabaro twumvise ku munsi wejo isoko riyo nkuru isoko nkuru ya Ngozi yadukamwe umuriro. Mbega mwotubwira kuva gushika kwanza muri kano kanya mbega umuriro wazimye muri iyo soko? Nuko umuriro watanguye ejo isaha 2:30. Niho isoko yatangira gusha. Hanyuma umuriro baragerageje kuwuzimya kubera moto yaraje haciye nk'iminota 30 umuriro utangiye kwaka. Bagerageza kuzimya mugabo biranga. Ndetse isoko yose ivamo irafata kugeza n'ubu saa tuvugana nuko umuriro uracaka. Kizimyamoto yariyo nyene imwe ntiyabandanije kuko byo kubandanya izimya cyane. Ego yarazimije mugabo amazi arahera hanyuma kuyarondera era nk'isa itaragaruka baravuye ngo baratelefona yarazani kizimyamoto y'ikobero barazimya mugabo byaranze. Kugeza ubu mbega mu isoko ubu hari abantu bona bariko kugerageza kumbure kurokora ivyabo canke byamaze gusha byatokombera. Biratokombera abashoboye gukura dukeya badukuye umwijoro. Ndetse no ku gice kiherera ku ikaburimbi niho abakoreraho bashoboye gukura mu bintu kubera aho ntihashikiriwe. Hama mwadeje intwaro ntawo babarashika canke bashise ku munsi wejo? Mbo kuva ejo mwijoro umuriro ugitangira kwaka nuko buramatare wabutanyerera Segasago niho yarahari ndetse n'intwaro zose abaje igipolisi abaje abasoda abapolisi na musanteri abaje intwaro bose niho bari. Mbega gushika ubu hari amakuru mwoba muraronka ico bacateye iryo sanganya ryo muriro? Oya kugeza uwo mwanya nta uramenya ico bacarateye umuriro. Ubu igipolisi kiko ngaho mbega hariko harakogwa ibikorwa nyabaki ko umuriro ngumva utarazimana hariko hakogwa iki muri kano kanya? Ariko baragerageza kongera kuzimya aho warusuye kwaka aho bandanje waka bariko baragerageza kuzimya ndabona riko urahera
aho igipolisi kiriko kirakuraho abantu babigizayo kubera hari urumva abari inyuma y'isoko abari ku mpera y'isoko baragerageza gukurayo utuntu twaba tugisigaye. Mbega nkamwe mwari musanzwe mukorera muri iyo soko ya Ngozi, mbega hari ubwishingizi mwari mufise ku bwanyu canke hari igitigiri c'abantu batari bake mwari muzi ko bafise ubwo bwishingizi? Yego hariho abari barafashe ubwishingizi bw'ibidandazwa vyabo, ngo hariho n'abandi batashoboye gufata ubwishingizi. Mbega nkamwe nk'abadandaza mwakorera muri iyo soko musaba iki leta? Icyo dusaba leta ni uko urabona ko muri iki gihe harahiye amasoko atari make, ni uko ikibabaje cyane ni uko abadandaza twari twarasabye yuko twoterateranya amahera hakagurwa kizimyamoto y'isoko, mugabo abagize intwaro baravyanga. Baravyanse? Bavyanse ngo kubera? Ntawe ubizi igituma baravyanse. Ariko mwari mwabisavye ryari? Haraciye igihe. Kuko isoko ya Ngozi si rya mbere ihiye. Si rya mbere ihiye, kandi urumva haraho n'ikindi kibabaje ni uko harahora kizimyamwoto, harahora kizimyamwoto yaguma kuri isoko nkuru ya Ngozi, mugabo ntawuzi iyo yoba yaragiye. Haraciye igihe kinini atakizimyamoto isoko nkuru ya Ngozi ifise, kandi yahora yifise kera. Mbega abari mu ntwaro bari bahari ico gihe musaba ko mwogura kizimyamoto bakavyanka, niyo bahari no munsi canke barahinduwe? Barahindutse, urabona ko babaye intunganya nshasha, urabona ko hari abategetsi bashasha. Reka tubashimire mugabo kandi twongere dusubire tubahoze, kumbure natwe kumbure turaza kuraba dushike ngaho, mugabo reka twongere dusubire tubahoze kandi kuko n'uruhombo ku miryango n'uruhombo ku gihugu kandi. Yego birababaje cyane, ni hamwe nyine kuko nk'ubu ikindi ni uko hariho nk'ubu mwene gihugu yaraye apfuye, Umudandaza yaraye apfuye aho ibintu vyiwe vyahiye abona ashaka kwita mu muriro, hanyuma baramukurayo, mugabo bamushikanye kwa muganga aritaba Imana. Pole sana. Ariko mugabo nta yandi masanganya yoba yibonekeje inyuma y'iri? Hari abantu bagonze mw'ijoro, hari imodoka zahiye ziko ziragerageza gufatira ibintu, ndetse nuko ubu isoko yose ya Ngozi bisa nkuko nyene yahiye, kuko hadasubiye kubakwa yabaye nk'ibujumbura. Ariko uravye muri 2021 umenga n'isoko yashaye bwa mbere ya Ngozi hose, uravye uburyo bayisuyemwo bako barayubaka, harabaye intunganyo nshasha ikumbure intunganyo yoza gutuma amasanganya nkayo akingirwa. Nuko urabizi amasoko yacu yo mu Burundi uko ameze, urabona ko bubakisha amatore ntibubakisha amatafari. Ubu ngerageje kuraba aha muri iyi soko, inzu imwe hariho ikioske imwe yari yubakishije amatafari, iyo kioske vraiment yasigaye iri intact, n'ivyarimo nta ngorane. Amakioske yose yahiye, ayayakikuje yose arasha, mugabo yo kubera yari yubakishije amatafari nta kintu na kimwe cyashoboye kononekana. Urumva ubona ko tumva ko amasoko yacu hacarimo ikibazo, kuko hacubakishwa amatore, hakubakishwa imbaho, kiracari ikibazo n'ayandi azosha. Kumbure rero nivuga ngo ni nk'inkebuzo ko yoza arubakwa n'amatafari bakarika ibintu vy'imbaho n'amabati. Yego, ahubwo ni kubera nyene urumva nk'ibi bameje kuba mugabo byari kwiye kuba ikigwa aho amasoko yose yarakwiye kubakishwa amatafari,
kugira kuko yubakishije amatafari kuko nk'ubu igice kitashikiri ko hari igice kimbere kitashikiriwe ahubakishije amatafari nuko umuriro ntiwashoboye kuronka ingufu yo kumurandagata kubera ahubakishije amatafari. Hama aya nayo usanga aho usanga n'amakontineri usanga ari ivyuma kuko hari amakuru twarosa mwaca mu nyamakuru ko hari n'ivyuma vyahiye niko bimeze kuko hari amakiyosiki usanga yubakije aya makontineri no hose hari icyuma cahiye nka kugira urubaho rusha. Kaje nk'ikiyosiki nakoreramwo yari impuzu yahiye niwona menya ko hari hubakishije ivyuma womenga ahubwo ntakiri womenga hari hubakishije amashashi. Nta kintu nawe wowe washoboye kurokora muri iryo soko? Oya byahiye ndabibona naranse kwita mu muriro ndavuga ati Imana yabimpaye ko mu bindi aho nshira ubuzima bwanje mu ngorane. Katukuyanganishe kumbura Imana niyo nkuru. Yego murakoze cyane. Sawa. Muza ko vyumvise n'umwe mu badandaza basanzwe bakorera muri iyo soko ya Ngozi. Urumva yitwa Shadrake. Numvise byinshi kandi ikindi naco urumva neza ko ahantu hari ivyuma urumva neza ko umuriro wari ukaze cyane. Umuriro ushobora guturira icuma hanyuma kandi amatafari burya amatafari nivyo kandi ico kintu avuze kirakomeye burya barakwiye kuza bararaba abantu bubaka aya masoko bagashiramwo intuzenye bagashiramwo amatafari kuko urumva neza ko umuriro ahubwo niho udashobora kunyaruka cyane ugereranije no mu vyuma kumvise ivyuma byo vyahiye byose bigatokombera wamenga ahubwo birusha nuvuga intuzenye byasha nk'imbaho. Rero n'ubutumwa twakiriye nabi muri Main Street kandi n'ubutumwa bubi ku gihugu. Yes, kumbure ku rubuga rwa X rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haraci inota 33 hari ubutumwa byanditse aravuga ati turatewe umubabaro n'isoko ryo mu gisagara ca Ngozi ryaraye rihiye aho abene gihugu bakorera baraye bahaburiye ivyabo. Turaremesheje cyane abashikiwe n'ivyo vyago tubasaba kudacika intege. Uwo nibwo butumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndashimiye yashije ku rubuga rwa X bwo kubahoza abo bantu baburiye muri iyo soko ya Ngozi. Nihumure nivyo nihumure ariko kandi umwumvise yuko nabo nyene basaba yuko leta yobaraba ingene bashigikira ikaraba kumbure nimba ari cishobora kubafasha kuko leta n'umuvyeyi rero umwana yagize ikibazo kanaka hanini ashikiriza canke asaba umuvyeyi kugira ngo araruko ari ikintu ashobora kumufasha. Rero ni bimwe mu byo basaba ariko kandi baranasaba yuko mu ntunganyo shasha na cyane mu kubaka isoko ko kuba kwakoresheje ivyo ni vyumviro vy'umwe mu badandaza bakorera muri isoko ko gushika kuri kano kanya ntitu mustantera komine Ngozi kuko twako turavugana niyo rarakija mu isoko kuko twavuze ko ibikorwa yari yabanje kujamwa ari ibikorwa bijanye n'intuzena nivuga ko byo kuvuza abantu barashwe ku munsi w'ejo. Nivyo ubu n'ubutumwa bwa president Ndashimiye bwo gukeza hama ikintu ngomba je gukurikirana cyane ngine kuvugana n'izi ntwaro gute baba baranse ko abantu bigurira kizimyamoto nkuko byavuzwe no mudandaza akora mu isoko nkuru ya Ngozi. Ni kiyazi kari cyumvana nazanye ubwa mbere ati gute amasoko ato niyo kwitunganya akigurira kizimyamoto mu isanzwe insiguro urumva niyo kizimyamoto imwe yaragenda kamarisa itaragaruka. Insiguro urumva neza ko nabonyene batashoboye kuyitanga igituma kuko ubundi bari bakwiye gusigura cyo kivuga umenya nawe rakwiye kuvuga igituma kuko no munsi urana amasoko arageramiwe breve amasoko arageramiwe kandi gose n'umuriro hama nimba aba dandaza bavuze bati reka tuyiroganize turangena tugura kizimyamoto izogumira ingahe icyungere imasoko kandi nibaza ko ngira ngo ni uburyo bwa mbere bwo gushobora kurwanya kugira ngo n'amasoko ashobora kuba kumbure yarasubiye gusanurwa ntabandanya aterwa n'ibyago bijanye n'umuriro. No kuraba rero isoko ribahereje 2:00 n'inusu gushika no bitarazima umuriro hajya umuriro bene kizimyamoto ariko Bujumbura kagenda ariko amazi kibazo naco ariko gushikayo none gashaka Bujumbura gushika Ngozi ariko aya masaha yose gushika mu tondo batarazima none canke turakwiye indege zo kuzimya ati indege n'imodoka byose zidakwiye cyo nagira nkubwire kwiyumvira indege deja n'imodoka mubona
amazi yonyine aheze isaba amasaha n'amasaha indege indege iranyaruka no muri Tanganyika wizeraza iranyaruka indege iranyaruka nivyo mugabo biga kuzimiriza hejuru canke ayo mazi yo hejuru bibaza ngo urumva si ibintu byoroshe cyane ugereranije no kugira no kurondera kizimyamwoto kuno munsi ikizimvye n'indege parapona kizimyamwoto rero uraba gakoresha ivyo bizimbutse situ nk'izo kizimyamwoto hanyuma n'amazi hari n'ikindi je ntataho ishobora kugendeka amarisaha yose igiye kuvoma amazi